Bebe, uraberewe cyane wallahi. You look so pretty, beautiful. Uyu munsi navuze ati reka basi mfate umwanya dusangire sivyo? Karibu. Merci. Karibu. Wow. Sha, je te jure rino joro sinzopfa ndagibagiye. Okay. Kubera yuko narabiteguye kuva kera gusangira nawe mugabo urazi yuko umaze iminsi uri busy n'amavoyage ibiki uri busy n'indirimbo yawe shasha media tour ndavuga ati umunsi nzoronka iba kujya kuba ndi kumwe nawe tuzosangira twicarane sinzi ukuntu bikubwiye Mugera finally. Vyabaye. Imana ishimwe cyane. Himbazwe bose. Uraberewe usa neza. Urakoze cyane. You look so pretty nabivuze kuva mu ntango. Nanje nakugiye gusa neza. Wallahi. Uragatibe kabya. Ubona muri trague di fort cyane. Sha nukuri ni bon mugabo ikibabaje sinzi ko inyuma ya kamera ariko umeze. Nuko nyene sanzwe meze. Sinibaza. Burya monye tumushe muri kategori y'abantu bakunda abahungu bari trop romantique cyangwa ukunda umuhungu abo mujeshi. Sinzi brabaje. Ba mugabo uje hagati na hagati. Uwe hagati na hagati. Bitanisha urukundo rwinshi. Kandi nyene nawe mu gangster gose. Biyoroshe gusa. Nka jewe ni bon cyane. Wewe ni bon. Mugabo ikibabaje mu buzima busanzwe sindi sure ko ari kumeza. Nta kibazo. Merci beaucoup ndagyowe cyane kwandi kumwe nawe ndibaza yuko this is the right moment uyu n'umwanya mwiza wo gushobora guhenginga out hamwe na Monia Fleur. Twarabiteguye kuva kera mugabo uyu ni umwanya mwiza Imana yavuze ati ka boss for real Monia afise indirimbo shasha afise hit shasha mutumire this time kugira abantu tukumenye deep you ready guhenginga out? Ego. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part Yenoni Fureshi sana. Kwa koni ya Friday kuryoherwa ya vendredi yo vibinga ya Friday ya it's all about hanging out, Kabuz Farid, that's my name, it's another fresh Friday. Niya vendredi gini tuma wiga, wunguka ukamenya umuntu deep. Numva ndyohewe cyane kubera yuko ndamuzi since long time ago, ndamuzi kuva kera ataravyibuha gose, ndamuzi kuva kera ambwira project. Nacho basi ndabyemera uko nyerego. Ndamuzi kuva kera ambwira project ziwe zitandukanye z'akazi, ndamuzi kuva kera anyumvisha indirimbo zitarasohoka, mugabo this time around ashavuga yuko no hit maker, ari mu bantu uburundi twishimira, ari mu barundi kazi bakora umuziki mwiza, ari mu barundi kazi bagerageza kutwara kure ibendera ryo mu Burundi. My people, ndi kumwe n'amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Shugwe Gimana Monia Uwase music industry cyane. Monia urafise ukuntu ufise regard nziza ku buryo intro yanje ndayihoza kwibandanya sinzi yuko uragize isoni cool. Yeah, nako ndababwira yuko music industry yahisemo kwita Monia Fleur. Ni Monia Fleur right now ushobora kuja kuri account ya YouTube ukabona indirimbo nyinshi zitandukanye zimeze fresh sana, ugiye kuraba kote y'ama views aduga neza cyane. Afise indirimbo yakoranye na Mo Kenzi, indirimbo yitwa Darling, right now ari high, namukuye muhira ari high, namusanze muhira ari high, still turacari kumwe aracari high. Afise indirimbo yitwa High iri kuri account ya YouTube yeruka gusohoka ama piano style, nararindiriye gutera cadence kama piano ndabura kubisanzwe ibintu byo gutamumenga babyitera nagiye nakarusi. Ndibaza yuko iyo ndirimbo ya High turaza kwivuga ko ibintu vyinshi cyane. Musanzwe no muzi yuko Monia Fleur n'umuntu wa aller retour umwanya munini abari mu Burundi, uwundi mwanya naho nyene akaba ari mu bindi bihugu bitandukanye. So my people, tumwakirana karuru kenshi cyane umurundi kazi wacu, umukobwa mwiza cyane aciye ubwenge. Ibaze ndashobora gutera amashurwe uri mwiza uraciye ubwenge. Igihe twazarana abantu bose ngo batura bavuga ati wow. My people, tumwakirana karuru kenshi Monia Fleur. Let's go. Tu vas bien? Ego. Umeze neza. Ndakubwiye ko ufite sourire nziza, genre usanzwe bimenyereye commentaire nk'izo urakunda kuzumviriza cyangwa bimeze gute? Bon, ndakunda kuvyumva, ndakunda kubisoma, ndakunda je sais pas, mugabo still birantera amasoni. Vyakweye? Hari ukuntu
iyo umukobwa aciye ahantu hari rigara y'abahungu arafise ukuntu acagira isoni swat ararondera indi nzira yo gucako swat dazi arafise ukuntu nyene yibubone ko ari malalaise monya fleur turamuhaye challenge no kugenda ukagenda no pa wiruka ukuragerageza kugenda buke nyene kugira genre bavuga gute uturure no guturura no gutuza mugabo ukagenda nyene démarche yawe umenga ukuri amaguru arikara nyine uko biri kose umuntu akura byabona yuko nari à l'aise monya fleur turamuhaye challenge yicaye rigara y'abaniga ngahanye twese ngatwo turatera story turi kwikaranga uduciye kubwe ugura amayinite ubu byitwaramo gute bamwaje ni baskata nta story vyonera nurengana tu zakwe rengana nyene mugabo gite utu twara tuntu twakera tuntu twa ubunaniba cheers monya wallahi duherukana kera mo cyane haraciye nk'imyaka 3 canke 2 years uko yeah ukuntu nakubona kiya gihe wari umuntu reka ndakudekrive wari umuntu wari ufise ambition mu muziki wawe wari umuntu wari ufise ishaka kuvuga ati ka boss ko biri kose je nzogera kuri level sivyo tell me iyi myaka yose yaciye nizaye sacrifice tutazi waciyemo kugira ugere aha ugeze ubu ushobora gukora video ifise quality nziza ushobora gukora production audio kwa Joel ifise quality nziza nizaye sacrifice zaciye hagati monya ugira ushobora kuvuga ati mana ndagushimira kuba wanshikanye right now ukuntu bisanzwe bimeze Bon naragwanye n'ikintu cyo guhindura mind yiwanje naragwanye no kwihindura mindset yawe ego biragoye kwihindura ka boss biragoye guhindura mind ya mugabo naragwanye nayo mpaka guhindura mind ndacumbisa numva ko ari ikintu coroshe wumva umenga kiroroshe cyane vrai mugabo ndashaka umbwire vyakugoye gute biragoye le fait que wewe ingene mu buzima is not all about ivyo wewe wumva umenga nukuri genre niko vyategerezwa kugenda rero kwiga ko mu buzima utegerezwa je sais pas moi sinzi n'umuntu agoye ku kintu cyo gutahura ikintu si jewe numva ko nkeneye ikintu nkeneye ko kimera guca I used to be that kind of person nimba jewe numva ko ikintu gitegerezwa kumera guca nkeneye ko ico kintu kigenda guca ariko mu buzima like ubuzima ntibushobora kuba bavuga gute ntibushobora kuguha wewe ivyo ushaka urakeneye ku accepta ivyo ubuzima buriko buraguha and then ukajera ivyo nyene ubuzima bwaguhaye je sais pas si wabitahuye uvuze ikintu ciza cyane uvuze ikintu dukunda kujuja abandi bakobwa tubajuja tuvuga yuko naka nashimye vy'Imana imaze kumuha niyo mpamvu aja muri zirya ngeso na izo commentaire urakunda kuzumviza peut-être ku bandi bakobwa ibintu n'ivyo sivyo mo uramaze kugera mu bihe wifuza kuronka ibintu vyinshi ukatushaka guca mu zindi nzira zinyaruka atarizo juste kugira ibironke ivyo bintu wow no pango sindisanga muri iyo situation ndashaka kuba maze kwisanga muri iyo situation mugabo that's the thing I really don't want in my life tu vois niyo mpamvu nakubwiye kugira nincare nta kiba ntangure jewe ubwanje ndavyiyumvishemo ndavuga ati bon c'est comme ça bimeze guca byari bigoye kabisa biragoye genre sinzi abantu tuzinanye cyane barabizi ko I used to be that kind of person nimba nkeneye ko ikintu kimera guca nuko nyene urumva nkumva ndababaye kubera ko ikintu kitabaye ko cyategerezwa kuba nkumva nyene birambabaje byatari mugani bon niyo mpamvu nakubwiye ati byarantwaye umwanya kwicara kugira ngo jewe nyene ubwanje numve yuko nimba ubuzima bumpaye iki kintu simbabare ngo no ngo je nakeneye no ahubwo nifate cya kindi nyene ubuzima bwampaye ndagikoreshe neza kivemwo shakibisha reka dukuremwo mama dukuremwo papa dufate ibindi bintu byose bihari ngaha kuri ino si Imana niyahe gift Imana wamushimira ko yaraguhaye nkuyemo papa na mama none baca basigara bato babanje
canke abandi bamambure ba famille Mhm. navyo mvuze Normalement hariho akantu narindindiriye. voilà Kuki kudakunda kukavuga? Nuri proud yacu? bon I'm proud mugabo I feel like I don't know Ntiyaragira ko bigaragara rwose. I think tukuyemo mama na papa bon n'abamambure bandi ba famille okay, her name is Kiki. Kiki. Yeah. Kiki. Really, I'm really, you know, I don't know. Mugabo. Kiki ninde kuri mama? That. Sinahura why. N'umuntu yitwa Kiki. Yeah, umuntu yitwa Kiki. Naguye message uza kumunshira. Ego. Mubwire ko ari mwiza cyane. Keza cyane. Urakoze cyane. Yeah, mugabo sishaka kurandira kuri ico kintu, maybe urafise reasons zawe utabushaka kugira. Mugabo ndibaza yuko kubganje ni best gift Imana yaguhayemo. I know. Kabisa. Biramaze gushika ryamana ibirato. Mu buzima busanzwe cyangwa bya bindi uryoye ukavuga ati yo no bivuye no kuryoherwa. Yatamwe gukoresha kuri ibirato. Shobora. Ijya terme yo kurara bon. Ijya terme ndakuta kwikoresha mugabo pa ngo nk'ubu ndagiye muhira nkacanza kuryama n'ibirato ntibikunda. No. Post yawe washize kuri Facebook yawe. Warapostinze General Big Fizzo. Pa après uramuha amashurwe yiwe as a legend kandi nk'umuntu nyene yatawe. Iyo terme yo gutanga amashurwe igezweho. Umuntu wese wumva ngo mu amashurwe yiwe amashurwe. Bimeze gute? Yeah, umuntu General dekadago amashurwe yakundirimba yawe. I mean, indirimbo nziza, high quality audio, lyrics zimeze fresh sana. So, you deserve. Guha amashurwe ni guha agaciro maybe umuntu. Bivanye n'ikintu yakoze, truc comme ça. Wavuze yuko amaze kubona commentaire ya Big Fizzo wararanye ibirato amata talent ibiki. Ijya ambitieux certain yuko utabiraranye. Mugabo peut-être hariyo iyindi ni imvugo yo kuvuga ko bavuga gute ni imvugo ngereranyo y'umunezero. Umunezero wawe warumeze gute? Bana ndyohewe vraiment cyane bidashobora was like okay Monya ryohewe warakoma induru ndarakoma induru Nagote yo Ega kandi mwemugira twumve Okay. Warakomye induru. Jewe ndakoma induru cyane. Waravugana Big Fizzo na WhatsApp na Instagram ni mwavugana? No. Hari abartiste benshi baje muri industry. Fizzo yabereye papa, yabereye role model wabo. Umuziki wawukora babiciye kuma inspiration ya Big Fizzo. Monya Flow tumushire muri yo category. Pardon? Tugushe muri category y'umu artiste waronse inspiration biciye kuri General. Inspiration yo gutangura umuziki. Yeah. Cyane indirimbo ziyo mufana. Voilà. Mufana wiwe. You used to be his fan. Kabisa. No, not I used to be. Still I am. TikTok indirimbo yiwe Superman. Gatoya gusa. Nakufuta. Mimi na wewe kuachana. Let me be a Superman. Let me be a Superman. Nakupita, nikutayari pambana. Let me be a Superman. Igiswahili tubanye neza gose. Ikintu ndakundira urashikira music y'abandi bantu, urashikira umuziki w'abandi barundi biciye ku TikTok kubera yuko ufise ababone benshi kuri TikTok iwawe sivyo? Nego. Ujya mutima si bose ba office. Uwo mutima si bose ba office kubona yuko ndi brand kubera ikindi indirimbo ya naka kubera ikindi ibiki n'ibiki. Kubwawe niza inyungu wabonye zo gufata umwanya wawe ugashira ko telefone ngaho ukavugira TikTok indirimbo yo mu Burundi. Pourquoi pas ahubwo ntoyigira. Ivyo bintu abantu benshi bakunda kubimbarira umustar nuzeya nushaka kugira indirimbo y'undi umusani genre nuzeya kandi wewe ntari bugire video yawe urumva
we ntari bugire video yawe kandi barafise ama TikTok bahora bagira yandi ma video y'abandi baririmbye mugabo tuba mugabo ikintu cama kica kiza mu mutwe ni why not mu mutwe hama haca hazamo ngo why not kubera iki ntowigira ko still ndase TikTok so abantu bararaba isanzwe ifise movement nziza vraiment so kubera iki ntokora video y'uwundi umuririmbyi tuvuwa ndafise abantu benshi nk'aba TikTok nka 10 iminsi yose nkoze video barayikora nabi tuvuwa peut-être nabo abo bandi barafise abandi bantu babonye bakoze video barakora iyo video for sure tu vois bagwita uruherekereranire uruhere muga naco ni sweet voilà ego c'est comme ça nibaza yuko why not kubera iki kubera ko still ni nakora video y'umurundi sinzoba muri TikTok yanje nakora video nzokora indi video y'uwundi umuntu peut-être iyo video y'uwundi umuntu nashiza kumumarira ntaco tuvuwa for sure peut-être ntaza no kunamenya ko iyo ndirimbo yiwe nayikoze message kuri uwo artiste afise iyo low mindset yo kuvuga yuko kweki cyo ngira video ya Monia Fleur bandanyinze watanguye bisigura bandanyinze watanguye nyene bon uko biri kose arafise raison arafise impamvu yiwe ituma yumva umenga niyo yikora akayabo ni guyaho akayabo siguye yanje mfite ubwoba ko kagira kananje mbere muka karinzo beriwe karinzo by the way since twabonye ko twajanishije kamera yato umugabo wari wandungiye ifoto ujya mu cameraman yavuze ngo canke ka boss ngo umurungikiye ngo umurungikiye patiriya komboninda ni jewe oya ni wewe wabonye naje gutora amahiro uravuga ati aje yambaye guca oya mugabo oya urambeshe vraiment kabisa muri category y'abarundi kazi bakora umuziki ego turabona neza yuko power bari bafise kera right now iyo power na igihari sivyo Naigihari. I mean, kote y'abahungu iradomina gose kurusha kote y'abakobwa. Kuri kote femina, music umengo hari ukuntu yamanutse. Sivyo? Yamanutse kubera yuko ibikorwa navyo tubona sana nkuko tubibona muri kote y'abahungu. Sivyo? Monyuraje. Ego. Uzanye ibikorwa bibiri bimeze fresh. Ibikorwa ubona yuko warabyicariye hasi urabyitondera uraplaninga ukuntu byose. Vraiment non. Mwisanzu akayabo nigashaka tuyaga neza. Grand frère. Nacho bakubwira. Kandi muravukana n'ivyo. Murasa no gusa. Ngoro biziko akayabo gasa neza. Gasa ka visage keza gasa no ego. Ngoro pana kirabura. Yakigomere ngaho. Yeah. Wibaza yuko this time Monia aje guhindura industry muri way yaba bigeme gute y'abarundi kazi gute niza ngo vuje kuzana kugira peut-être tugume tubona Monya hagaze ngaha hanyu tubona abarundi kazi bangaye b'umuziki bahagaze ngaho sivyo niza ngo vuzanye Monya kugira ushobora maybe kuduha wa munezero wo kumbiriza umuziki w'umurundi kazi jewe ka boss nibaza kwiza ngo erega ntenzo noronka ka Razo noronka zo guhindura umuziki w'abakobwa mugabo I will do my best I do what I can kugira ngo abakobwa tugire aho duhagaze ndafise rêve yuko yo gusohora indirimbo hahandi umukobwa agira sohora indirimbo même si na hatazoba ari jewe ari uyundi umukobwa mugabo ndafise rêve yuko umukobwa agira sohora indirimbo hahandi apana ngo monye ngo peut-être kadukoresha abandi bantu peut-être Inesa agira sohora indirimbo so amenga rikahangana na Monya canke akahangana n'iyundi umuririmbyi wari we wese tu vois bive kwa handi umukobwa agira sohora indirimbo n'abahungu bagira ubwoba tu vois hahandi okay turase abarijant bacu bose n'abahungu hahandi tugira umukobwa hahandi agira sohora indirimbo tu vois abahungu n'abahungu bagira ubwoba bakavuga ati you see
naho iyo batari jewe mugabo abakobwa tugire ikibanza vraiment kuko ugiye kuraba tugiye nko kuraba abasani bakomeye mu gihugu usanga nko gushika nko kuri nimero combien arabantuzeya arabahungu urumva sinohindura ivy'abakobwa byose mugabo jewe I will do what I can. Hari imigenderanire yahe hagati ya Monya Fleur n'abandi bakobwa bakora umuziki? Muri close muravugana, haraba amakol, haraba mbyari bavuga ati Monya indirimbo yawe nayikunze byatari imeze fresh, haraba amankwashimo hagati y'anyuma y'abakobwa? Bon, c'est pas moi, jewe nta sinzi vraiment, sinzi bya bindi vyo nyene ufise respect kuri naka ivyo tu nta mugabo ngo mu buzima busanzwe dusanzwe turabagenda sauf Mona ni dusanzwe turabagenzi mugana na Mona nibaza ko ubugenzi bwacu nibaza ko ari gake twicara ngo tuvuge ngo urumva ngo umuziki Mona ngo gucara ni gakenya si kenshi cyane. Ijoro rya mbere muri studio na Fizo byari bimeze gute? Yo nari ndushe vyataye papa imagine nari ndushe vraiment nari ndushe kwera nari nakoze mu gitondo canda travelinga maze gutravelinga canda shika urabona ubukumburanye na famille amasayo kuja muri studio ko nategezwa kubanza kwa Bedi Best nari sivyo nategezwa gukorayo ntangura kwa Bedi Best mva kwa Bedi Best nja muri studio muri Bantu Boys so urumva yari umunsi narushe vraiment ndushe cyane. Ni cyayi ikintu wize kuri Fizo muri studio? Ikintu ca mbere ivyuma turabikoresha nibidukoresha, that's the first thing. Wow. Dusigurire twe tutazi umuziki gose. Imenga kiratahutse gose. Ivyuma twebwe turabikoresha ntibidukoresha. The feelings yo guhura na Fizo guca wa nyine urinje muri Bantu Boy murahuye yari jo feelings meze gute yambi bite ni sawa yambi bite ni sawa ego yari uko nyene sava ego sava bien dukorere sokora ego kumengo vyari hard ko nanzi yuko jewe mugabo ubizi ko mfise amasoni akona kano kari normal rero ego abafans bawe ego turiya image indirimbo ko nizo bimeze swat ni Rukundo irimo romantisme nyinshi bla 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 bikini biki Witubwira uko nimetse mugabo ndashaka kuducire ku mayanga iyo ndirimbo bube romantique uravyumva nawe nyene ko biterezwa ko ari romantique barondera umusheri kabose kabose imyaka yose tubona namwe kabose irondera umusheri waramuronze cyane inyuma ya kamera byakwa biryoshe cyakwa ari kiyago ciza inyuma ya kamera we ko inyuma ya bivugire ngaho impamvu utarondera umusheri naco ko duhasohoka ngende ndibaza yuko biraza gufata inzira cyangwa umusheri wawe ni Arvine ko ari uri ku profile yawe Nujanye tubarire. Nari profile yawe. Bo reka tuze ku ndirimbo yawe Hi sivyo? Mama ikinumva ndi high Fantaniso. Gato ko tumva. Yeah, let's go. Twabibye. Kuva rero turiko turarwa reka tuvyiwe. Give me the acapella got where they feeling. Okay. Gatananire. Gakamagire. Umwe sirutumbe gakamagire. Gakamagire. Inyote takwica gakamagire. Aibo. Gakamagire. Tusomere sose gakamagire. That's my favorite song by the way. Imwe mu ndirimbo jewe mfana sana iwawe. Kwera yuko wazanye style nziza, style nshasha, style tutamenyereye gose kuri kote y'umurundi kazi yakaririmba amapiano. Aje twa dusanzwe tumenyereye mugabo wajemo fresh sana, vibe muri clip erimeze bien sana. So, reka magarare kuri ndirimbo. Ego. Feedback wani meze gute? Uyagarare ko gose ngipeneke mugabo. Uyagarare okay. Achakeneye. Mbabarira. Feedback ya Hi wibona gute? Imeze neza cyane. Imeze neza cyane. Sinari bon
nari ndabitswe indirimbo iryoshe tegerezwa kugenda mugabo feedback nari niteze siyo naronse yeah nari niteze nyene feedback meze neza ngacazi imeze neza cyane kabisa voilà ego waragiye mu Rwanda uragira promo y'indirimbo yawe mu Rwanda nari ngiye muri mariage ya famille mugabo nararonse akanya ko kuganira n'abantu bakenya kabisa turakubona muri kote ya featuring ukuntu surtout warakoze featuring na Mokenzi mugabo byo tubera vyiza tubonye Monia abaye international gato maybe kurondera isoko zo hanze mu ma featuring mu ma collabos atandukanye plan iraharigamo ego yo plan irahari cyane ego ego uramaze guhemukirwa n'umugenzi cyane yabaho byama vyabaye wafashe decision yawe live your life ubayeho ata mugenzi ufise naco homba vraiment birashobora kuba ari vyiza mugabo still ntaco homba mama wawe that's comedy close sivyo cyane ndazi yuko ku bintu bijanye n'ama social media nawe nyene sometimes arumviriza amakuru y'umukobwa wiwe ibiki n'ibiki bishitsa kumva comment ziri negative kuri wowe muri babantu mama guhamagara muri sala akubwira ati Monya bino bintu bihagarike bimere gute kuko ndi sure satanye ko umuvyeyi birashobora kumwabaza sivyo biba bimeze gute mere yumvise comment ziri negative ku mukobwa wiwe nibaza yuko nimba ari umuntu wa mbere anzi ni mama wanje vraiment aranzi neza cyane ni ukuvuga ngo nahandi abona nk'ibintu aravuga ngo guhema uyu nani ko wabuze ibindi bintu ukora ko wumva umenga wamvugira umwana guco kuba famous comments mbi zitari nyinshi uramaze kuja mu cumba ukarizwa kubera commentaire ubonye mbi kuri wowe ndira kubera commentaire umuntu yo kabose non jamais okay kubera ko ndafise ibintu vyinshi bishobora kumbuza genre bishobora kumbabaza ibintu kubera mu buzima umuntu ahura n'ibintu vyinshi no commentaire no ikintu nize kwakira mu buzima jewe nimba mbona iki kirahuri ari orange wowe ukambarira ko ari vert sinaguhaririza kuko amaso ukura birabisha nayo mfise nayize guha umuntu uburenganzira bwiwe wowe urafise ingene ukura bibona jewe nshobora kumva wowe kumenga yo ibintu kuravuga ntibibaho mugabo le fait que ntazi ingene wowe ukura biraba ntazi aho si tuva Mokenzi mwakoranye indirimbo darling imeze neza muri abagenzi ubone sivyo before ni mwari muri abagenzi nkuko bimeze ubu siko hariyo peut-être le fait ko mugenda naramaze kubona ukuntu ameze ivyo kunyene uribona hariyo abantu bakunda kuvuga yuko commentaires ziri negative kuri Mokenzi bikini biki wowe uko mubona ivyo bamuvuga ko maybe niko bimeze bamuvuga ko nk'ibiki kubijanye ya kuronka inoti genre muri we y'abagabo sinzi ko ukunda kuvyumva izo stories zitandukanye sivyo ziranshikira mugabo we le fait ko muri abagenzi niko wasanze bimeze jamais oya fait hari ibintu natahura kabozi ari natahura vraiment bon sinshaka kubivuga kubera urumva uwo umuntu yagize urumva aca yisanta ari mugabo hari ibintu mba numva umenga c'est pas moi sinzi ngo ari ngo bon je m'en fous ngo Monia na Mona bagiye tubagiye ugira iki ico kintu sinzi ko barakibonye narakibonye mbwa sinibuka terme le vrai terme bakoresheje nuko nyene cavutswe Monia na Mona bagiye tubagiye gukora iki canza muri kote y'umuntu ahantu yari yicaye bon wicaye uraraba mu buzima bon
mu masaha 28 ibintu wategerezwa gukora hariyo mu famille harimo akazi It's ko umuntu aba ari busy mu buzima busanzwe right and then ukicara ukaca wumva ngo mbega ngo hajya abantu bagiye hajya bagiye gukora iki sa umwanya abantu bafite umwanya mwinshi kandi barawufise ugwiriye barawufise ugwiriye kabose kuba umuntu uzeya it doesn't mean ko ufise ubuzima bundi busanzwe tu vois ufise ubundi buzima busanzwe urasandi ma business ukora which is not atari umuziki wonyene ninde muntu mu basani b'abarundi atunzwe n'umuziki gusa nta n'umwe urafise ibindi bintu ukora mu buzima kandi ivyo bindi bintu ukora for example I'm a business woman mugabo ivyo biza gufasha kumufana biza kumufasha iki umufana ashaka kumenya life yawe y'umuziki ivyo nivyo bintu akeneye kumenya urumva so ejo ndabaye je sais pas harabaye ikintu runaka ndabaye je sais pas moi turacari kuvuga tuvuge kuri mona peut-être imodoka nziza lifestyle yiwe ngena bayeho tuwa ukaca wumva umenga no ashobora ivyo bintu kwa bikura mu bagabo tu vois mugabo do you like urazi cakora mu buzima busanzwe okay wana wadaka neza urazi cakora mu buzima busanzwe amaso yawe agarukira kubona kuri mockings samuna wada urabizi tu vois so means ninde yatangiye formule ko umukobwa abaye umukobwa wese afite amahera mu buzima yayakuye ku mugabo nimba ari yuka umugabo afite amahera bayakuye so powerful so powerful abayakuye nawe abakobwa turakora cyane kabose ariyo amafamiye menshi abayeho ari umugabo ari umupapa n'umumama urumva muga the way wowe ubibona kubera ko dufise mu mutwe formule yuko umupapa ategerezwa gutekinga care family yiwe ahubwo ugasanga umumama niwe atekinga care ntuze ese yo mumama ayo mahera yakuye iyo formule like iyo formule iva hehe izivuye hehe bon hagati choice zibiri sivyo urukundo rurabaho real love irabaho money hagati y'umugabo afise amafaranga n'umugabo atamafaranga afise ikirenga tu préfères guhagarara hehe bivanye na level ugezeko wasa mahera mugabo jewe yo kakantu kagarutse voilà kare kace kagiye yeah I mean jewe ingene jewe ndabibona nibaza yuko as long as kugira amahera doesn't mean kwitaho family doesn't mean like hari abantu basamera menshi atana kimwe bafasha family tu vois côté zarizo zose famille iragukeneye ko ba famille irakeneye umupapa yiteho famille kuri côté finance baita gute y'amahera kandi iramukeneye genre ndazi habeho yanuze ya ko hariho umupapa tu vois hariho n'ibindi afise amahera bayabaye akakora ivyo bintu byose hariho n'undi wumva umenga famille ikeneye amahera gusa tora amahera so nibaza yuko c'est pas hano magaze mugabo nibaza ko c'est pas amahera yonyene umuntu araba hariyo n'ayandi makarite uraba inyuma y'amahera hari ibindi bintu bikurikira
kabisa. Yes, abantu twese abarundi turazi yuko plan yamuzanye. Mugabo moi je préfère yuko kandi je préfère yuko mon homme ashobora kugira amahera rutayo mfise jewe. N'abari munsi kugira bon tugire ka kantu ko kubahana nakubara abarundi twese turazi yuko Monya Fleur nga mu Burundi ugira ko shokora featuring ya Monya hamwe na the living legend ariwe Big Fizzo MMP ndagwe challenge bwira ama aka Fizzo the MMP Monya turageze neza kino kiyago cacu ndibaza yuko still tuacafise ibintu byinshi byo kuyaga ko right now career yawe kigenda neza turabibona n'amaso yacu turabona neza yuko uri kuragerageza kwitaho cyane muziki mu Burundi ni woroshe uragoye usaba budget itari noya mugabo indirimbo nkunda kuva kera ndakubwira ati Monya indirimbo ni guyanje urayitse yeah La vida loca oh my love me and love show me to love I want to be a lover, baby a lover, baby, baby, kumana nanje, shaka ungomiro hande, approche-moi, tout près de moi, danse avec moi, baby. Tu vas dans le refrain, la lilo, lali, oh la la lilo, lali, oh la la lilo. Lali, oh la la lilo. Say what? Oh la la lilo. 1, 2, let's go. La vida loca. La vida loca. La vida loca. We gon' live la vida loca. Biramaze gushika ukandikira umutipe wawe indirimbo? Bro. Sometimes uravuga yuko ukundanye n'umuntu aririmba mw'ijoro bari mama nziza yo kuririmbira umukunzi wiwe. Monya kuri call ibari hey babe want to sing to you. Nuko bimeze cyane. Yeah. Nzoro maso nazufise. Bon. N'umuntu akorogana gose. Akorogana. Wewe. Jewe ndakorogana mugabo pana vya bintu byo gukorogana cyane gukorogana mugabo birimwo aka Koje kuri mariage tu préfères kugira gucanya ugafana cyangwa tu préfères nyene gusangira n'umugabo wawe nyene mugize gutya zogira mariage ryari zogira ryari gashambuka si ntiharagira ko ngira mariage u préfères iki basi hagati y'ifana cyangwa n'ikintu cyo kurya sinzi gira choice imwe gusa mbwa icyo kurya mbwa ndakunda kurya jewe reka tubigishe let's go my people iyi ni hangout ya Boss for ring abandi kumwe na Monya Fleur mwumvise stories nyinshi zitandukanye jewe ikintu nize kuri Monya nuko nta mpamvu n'imwe urashobora kuba utagira umugenzi ni bon gikuru nuko ugerageza kwitwararika kwitaho ukikunda first you hama abandi bakaza mu nyuma. Monya Fleur n'umwe mu barundikazi cyangwa mu baririmvyikazi dufise bazi kuririmba bazi kwandika afise ijwi ryiza cyane. Tuje kuri account ya YouTube afise indirimbo yitwa Hi my people subscribe sharing comments full kugira ejo nijya ejo Nicki Minaj yifuje kumuha featuring Monya Fleur azora kuri account ya YouTube abona ati 10 millions de views kuri Hi views zingana kunya kuri Hi byo bari ibintu byiza ku gihugu ciwacu. Monya kajambo kamwe ubwira umurundi kaza karagukurikirana kajambo kamwe ubwira umuntu ari mw'isite mbwa yacitse intege nazo kunashobora kuvyuka ejo atangura ubuzima bushasha. You can do it kandi vyokunda ico ufise gukora d'abord no guhindura ukabanza ukavyumva ko no pana kuvuga kuvyuka mu gitondo ngwego birashoboka no ndashobora kubwira ngo ego birashoboka you can do it mugabo bon wewe umutima wawe umushaha wawe wewe wese nyene uravyumva ko ukura bivuga gusa just ukura bivuga muga banza bije bavuga gute ubije muri wewe ubishire muri wewe handi bari ikintu wumva uvuga ati sûr banza ube sûr na wewe ube sûr na wewe yuko ushobora kubikora ni waba uri sûr bizokunda vraiment ndagwe challenge washaka kuba mama pasteur jewe go gerageza
reka twakire reka twakire mama pasteur wacu nawe sundi yitwa Shugwe ry'Imana Fleur Shugwe ry'Imana Monia Uwase tumwakirana karoro kenshi Monia yeah byanze vraiment ndari gusabye oya nabyo nashobora eske gatoya gusa nabyo nashobora okay dusome muri Yohana 3 oya gerageza mbona oya nabyo nashobora dufata ubusabe okay ndabikunda dusome nibikunda mugano bishobora inyuma ya kamera she nabishobora inyuma ya kamera para kibazo turaza kwigira behind the scene merci beaucoup Monia Fleur ndibaze ko nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe ni enjoy naryohewe nize nungutse namenye ibintu byinshi kuri wewe mugabo nimba atari banga nize izindi business peut-être Monia yo bakora kugira ejo nijya ejo muraka kugira kino kiganiro azovuga ati umuntu akora ibinye ni Monia rero duciwe kugira bishoboke wa TikTok oya nibaza ko oya mugabo nimba atagihindutse Imana idufashije ndafise ma produit shaka gushira hanze ni wawe as my own ego akuba akazina soon bon nagutoze ntoze Fleur product merci beaucoup oya none ibaze nk'ugiye nko kugura nk'amavuta yo kwisiga ukaca uvuga ngo c'est quoi cette histoire shaka Fleur product oya bisaba ko abara akantu korohera umuntu wese n'umunyagihugu w'igiteganya wo mu Kirundo urafise niya shango merci beaucoup ndagushimiye wowe dukurikiranye du début à la fin ndizera ko wageze ibe bimeze fresh sana reka boss for real ndi kumwe na Monia Fleur mwanditse ibindirimbo hi darling corazon urayibuka corazon ya kera ndirimbo yitwa guco office urayifise korako ya kera watanguriye ko korako shit ndayikorera kuri YouTube corazon yitwa korako Monia indirimbo watanguriye ko Samolova Nagomba kukwemeza yagira yenyebe kandi yarakwije telefone yagira yenyereke Samolova merci beaucoup fata umwanya nshimire kino kibanza ciza location imeze fresh sana bayita Falcon Grill na hano ushobora kuronka buffet imeze bien hano ushobora kuza n'umukunzi wa mugachillinga mukagira ibihe bimeze fresh sana ka boss for real ndaza bisigura yuko ahantu hameze fresh sana so my people pull up ifo yuko urondera umusheri nzamura hajana urazi impamvu na professor byo guprofitira mukavuye sivyo Monia afite defo yo kunciramwe mugabo icyo ndababwira cyo nuko bafite service imeze fresh sana ni kuri Falcon Grill ahanyene mukinanira ibintu bimeze fresh sana so my people muraza muri banshi Monia waryohewe cyane nanje naryohewe bisigura yuko next time duhurire muri kino kibanza duhera kuri ya kamera yino Monia tuje tugira gucanye tugira gatatu pop cyo tuvuga hangouts. Okay. Ready? Chat tuvuge hi. Let's go hi. 1 2 3 pop hi. Okay. Let's go. Okay. Pop. Hi. Chat tuvuge hello 5.